Turabaramukije amahoro y'Imana bwoko bw'Imana aho muri hose kw'isi yose nzima. Ino sana kano kanya turashimira Imana itwongeye umunsi wo kubaho wo guhemba impwemu z'abazima. Turanezerejwe cyane no gufata kano kanya keza ko gukengurukira Imana no gusangira ijambo ryayo. Reka duhe kaze uno mushitsi yatugendeye dusangira ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wiwe. Keza ko kugira ngo ubane nacu muno mwanya ukungana kose. Mugire ibihe byiza. Turamuhaye ikaze mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Murakoze cyane, reka tuganire n'abariko baradukurikirana dusoma bino jambo ryo mu gitabo cyo kuvayo igice cyaho ca 13 dusome ku murongo wa 17 tugeze ku murongo wa 18. Aravuga ngo nuko rero Farawo amaze kurekura abo bantu, Imana ntiyabacisha mu nzira ica mu gihugu cy'Abafilisitiya n'ahariyo yari irashe, kuko Imana yivuganije itaba abantu boye kuzohava bicuza babonye intambara bagasubira muri Egiputa. Ariko Imana ariko ibajana izingu ibacishije mu nzira ica mu bugaragwa ahabangikanye n'ikiyaga gitukura. Nuko Abisirayeli baduze bitwaje ibigwanishwa bavuye mu gihugu cya Egiputa. Amen. Amen. Nashaka kubwira abantu yuko inzira z'Imana zishobora kutaba izihwanye n'izo wari wibaza. Abisirayeli bavuye mu gihugu cya Egiputa, birivuga ngo Imana ntiyabacishije mu nzira yo mu bugaragwa ngo n'ahariyo yari irashe. Bariko barayiraba baravye situation geographique ya Egiputa, ya Egypte n'igihugu bariko baraja mu Israel, babona umenga iyo nzira niyo yari irashe. Mugabo Imana ngo ntiyashima kubacisha muri iyo nzira ariyo yoyo babona ko yari irashe. Hari igihe rero ivyiyumviro by'umuntu bitandukana n'ivyiyumviro by'Imana. Wowe ukabona umengo inzira yari irashe nuko woronka akazi muri rya kampuni runaka. Mugabo Imana ntishime kugucisha muri iyo kampuni, ariko ikagucisha mu bundi buzima butari wibaza kugira ngo izokugeze kuri ya ngazi wowe warushaka. Rero abantu bavuga ngo umuntu ntakwiye kwita ku nzira acamo, akwiye kwita ku iherezo. Inzira naho yoba mbi mugabo ishikira heza nta kibazo. Burya abantu bashika kure barashobora kuba baciye mu maho, barashobora guca ahantu hari mugabo iherezo rikaba ryiza. Umugenerale ubakweretse formation acamo ariko arabaforme wobaba arakubitwa mugabo yambaye amapete ntusubira kumenya ya mapete ya nzanguru yakubitwa. Birivuga ngo na Kristo kubw'umunezero yashizwe imbere wo kubona ishengero, wo kubona abana b'Imana, yarihanganiye umusaraba, ntiyatinya gukubitwa no gupfa, araganduka ngo ashika no ku rupfu, mbere urupfu ku musaraba kugira ngo aze aronke twebwe. Rero inzira wowe ntukangwe n'inzira ucamo. Nimba hari icyo Imana yakubwiye, nimba Imana yakubwiye yuko izoguteza imbere, ntukangwe n'inzira icamo. Ntuze gushaka ngo ndabona ngo nzira ngo niyo ya bugufi, ngo niyo yo hafi, hari abantu baza kwigwanira, mbere ugasanga bamwe bakoze n'ibyaha bitari bikenewe, ugasanga bakoze amanyanga atarakenewe bashaka kwihutisha ibintu. Mugabo emera guca mu nzira Imana igucanamo, kuko inzira Imana igucanamo niyo nziza. Yasezeranye mu gitabo ca Yesaya ngo naho uzogucana mu mazi ntuzutinya amazi nazo kurengera, naho uzoca mu muriro ntuzoguturira. Imana ntiyasezeranye yuko tuzokwama duca ahantu heza. Oya, ntiyasezeranye yuko tutazokwigira duhura n'ibibazo. Mbere na Yesu igihe yagomba kugenda mu ijuru yabwiye abigishwa be ngo mw'isi muri n'amaruswa menshi, ariko muhumure je naranesheje byose. Amen. Jambo ry'Imana rivuga muri Zaburi ngo amarusho y'umugororotsi ni menshi, ariko Imana yamukiza yose. Nukuvuga ngo urashobora guca mu nzira wowe ubona umengo ni inzira mbi, mugabo Imana ikaba ifise n'umugambi wo kukuzanira ibyiza, ikaba ifise n'umugambi wo kugushikana aho ishaka gushika. Amen. Kuko ku Mana nta kintu na kimwe kitashobora kuyikorera, nta kintu na kimwe kitashobora kuyikorera. Oya, ibintu byose birashobora gukorera Imana. Abisirayeli rero bari bibaza ngo boca mu nzira ya hafi, mugabo Imana yabicishije mu nzira y'izinguzingu. Mugabo Imana ishimwe ko iyo yashaka kubajana yarahabajana. Ntabwo bari mbwira umuntu ariko aranyumviriza.
naho wowe umenga Imana ntiyaciye mu nzira ushaka. Dahere Imana iciye muri za nzira nyene wewe wibaza niyo ari Imana, kuko Imana ifise inzira zayo. None iciye mu nzira wewe wayitoboreye wumva byogenda gute? Birivuga mu Baheburayo ngo duce muri ya nzira yo nyene Imana yitoboreye ica mu rubavu rwa Kristo. Rero twemere kuza turaca mu nzira Imana yatoboye, kuko Abisirayeli bajanye nayo n'Imana ibacana muri iyo nzira yo mu bugaragwa. Mugabageze mu bugaragwa Imana yabahaye Imana. Bageze mu bugaragwa Imana yaratuma ibitandara bitanga amazi. Bageze ahantu bakenera inyama Imana yarazana inkware igakukumbisha umuyaga ukava iburasirazuba n'iburengerazuba ikazana inkware zibakwiye. Bageze ahantu bakeneye igitutu Imana yari inkingi y'igicu igendana nabo kugira ngo ku murango ibabere igitutu, mw'ijoro igacika inkingi y'umuriro ikabamurikira. Ni ukuvuga ngo inzira yose wocamo ukaba uri kumwe n'Imana, amaherezo iragushitsa aho Imana yategekanije kugushikana. Amen. Rero hari abantu bashaka kwitoborera inzira kenshi, kubera ko kenshi dushaka ko Imana ica mu vyiyumviro dushaka. Uragiye Namani yagenda kwa Elisa ngo agende kumukiza imibembe, agende kumukiza imibembe abibwiwe n'umukobwa yari yajanywe n'inyagano. Birivuga ngo ageze kwa Elisa akamubwira ngo genda muri Yorodani wiyuhagire ibihe tangabundwi urahumanuka. Namani yeshe avuga ngo nari nahoze nibwira ngo araza gusohoka ahagarare hejuru yanje azungagize ikiganza hejuru yaho ngwaye hanyuma ngire. Byari bihatswe kumuzibira ngo ntakire. Imana ishimwe ko yari kumwe n'abagendanyi beza baramuhanura ati none mutwara mwubaha, iyo agutuma ikintu kigoye ntiwari kugikora. Mwese kukubwira ngo genda wiyuhagire ahantu Imana. Mugana yashatse kuvuga iki? Namani yagomba reke gukira kubera ko Imana umuvugishwa atamukijije mu nzira yari yibaza. Mugabo objective yiwe yari yo gukira. None nimba kubera iki abantu Imana ibafisiye ku mugambi bashaka gucreate inzira, bashaka kuvuga ngo Imana ngira izonkiza biciye ngaha, izonkiza biciye kurya mugabo, izonkiza biciye muri kajya kazi, izonkiza biciye mu kuja muri Amerika. Ubu turiko turasista ahantu abantu baguma bata igihugu canke bahunga baje hariya na hariya. Mugabo Imana ntahantu namwe Imana itogukiriza. Imana yategekanije kugukiriza, ishobora no kugukiriza ngaho nyene uri, ishobora kugukiriza muri ivyo nyene urimo. Amen. Umupfakazi yagiye kubwira Elisa bamukure mu mwenda amukure mu ideni. Ntabwo Elisa yaciye azana ibintu akwiye mu ijuru, ntabwo Elisa yaciye azana ibintu akwiye ahandi hantu, ariko amubaje ngo ufise iki? Avuga ngo jewe nta kantu mfise, nafise utuvuta tukeye niwe. Amuga tujya nyine ufise hajya mu nzu nyene wawe, genda aba utwo nyene ukoresha ukore utire ugirente ibyo iyo nkuru ndazi ko muyizi. Rero arakira. Imana ishatse kugukiza kanzira n'imito cyane. Rero tureke gukrea inzira, tureke kuvuga ngo Imana izonkiza biciye aha ahubwo twizere Imana. Amen. Twizere Imana. Twizere Imana nk'umuvyeyi. Burya umwana iyo yizera umuvyeyi arizera yuko umuvyeyi amufitiye umugambi mwiza, umuvyeyi niwe abonera byiza umwana. Rero Imana ni papa, Imana ni data wa twese. Reka rero tuyizere, duhumirize, hama twizere yuko itujanye ari heza. Rero Abisirayeli Imana ntiyabacishije mu nzira bashaka, ariko yarabashikanye aho yashaka kubashitsa. Nawe rero naho Imana yogucisha mu byo udashaka, ariko amaherezo izogushikana aho ishaka gushika. Urabizi twarakuranye aho twaciye, Imana imaze kuducisha muri byinshi cyane. Imana imaze kuducisha mu nzara, imaze kuducisha mu guhaga, imaze kuducisha mu mvura, imaze kuducisha mu misozi, imaze kuducisha mu bisagara, imaze kuducisha mu biyaya. Mugabo amaherezo ndizera yuko Imana iriko iratujana ishaka. Amen. Wewe wizeye nanjye ndatizeye, aho uri kuraca ntacyo bitwaye. Nacho bitwaye oya gukurira korale umuntu mwijoro. Oh my God, ariko mu gitondo yego impundu zikavuga. Rero ntukangwe n'ivyo uri kuracana, ntukangwe n'inzira. Oya urashaka kugumba imyaka itari mike,
mugabo Imana ikabikubikiye kuzobyara Samweli, umwana azoba umwami, akaba umucamanza, akaba umuherezi. Kuko Samweli yari afite izo fonction uko ari zitatu: yari umwami, yari umuherezi, yari n'umucamanza, yabikora byose. Rero Imana ifise inzira zayo, twizere inzira zayo. Rero turashobora kubandanya tuganira mwene data. Jera numva nshaka kubwira umuntu yuko Imana ifite inzira akamenya. Amen. Nawe ariko uratwumviriza, ndumva icyifuzo canje ari uko wokwizigira Imana muri byose. Imana ikubera inyishu kandi ikubera umutabazi, kuko niyo yanakuremye na kandi na cyane cyane yaturemye mu ishusho yayo. Iranadukunda kandi itwitayeho ko bukeye ko bwije. Imana irushize kubahezagira kandi irushize kubazigama kandi irushize kubagwanira abari mu bibazo bitandukanye. Icyubahiro cyose kirushize guhabwa Imana tuzigama ku munsi ku munsi. Amen. Je numva arico nico ciza kugira ngo abantu babyizere babibemo, bagira ukwizera, nkuko igihe Abrahamu yari ari kumwe n'umwana we Isaka. Isaka yaramubajije ati none kw'impinda zibona n'umuriro nkaba ndabubona n'imbugita, mbega ikimazi bimeze gute? Mugabo ndashima ukwizera kwa Abrahamu. Abrahamu yishuye umwana amuga ngo Imana yonyene niyo iri bwironkera ikimazi. Amen. Rero Imana niyo yonyene izi ingene bigenda, niyo yonyene izi ingene ibikora, kandi ico nizera yabikora neza cyane. Ko birivuga mu Baroma uko kwizera ntigutetereza. Kubera Abrahamu yizeye iyo Mana ntiyamutetereje, yararondeye ikimazi. N'inzira turiko turacana zitukanye. Kandi mvugane n'aba ntituriko tuvugana n'abantu bari mu bibazo gusa. Hari n'abantu bari mu munezero. Uwo munezero wabugumye. Kuko umugambi w'Imana siko abantu bama baca mu bibazo. Hari abaca mu bibazo n'abandi bataca mu bibazo. Dawidi kugira ashikira ubwami yaciye mu bibazo, araragira, araca ahantu, aragwana n'idubu, aragwana na Goliyati. Mugabo Salomo yashikira ubwami atantambara aciyemo. Nukuvuga ngo abantu bose si ngombwa bace mu bibazo. Naho uri mu munezero, bandanya muri uwo munezero nyine. No mu munezero Imana irimo. Amen. Abantu bamba bibaza ngo ishure ry'Imana ngo numubabaro. No mu munezero Imana ishobora kwigisha abantu. No mu munezero icyo dusabwa gusa no kwizera Imana, no kuyubaha, no kuyikunda, no kubana nayo muri byose na hose, dutunga tumererwa neza, tugumana n'Imana. Imana yabwiye Abisirayeli ngo nimwashika mu mazu mukayabamo, mukaryoherwa, mukagira amasho akagwira, mukarongora, mukavyara abahungu n'abakobwa, mukamererwa neza, mukashingiza, mukama mu gahingo. Amen. Ngo ntimuze bibagira Imana. Rero ikintu cyose Imana ntiri nyuma y'ivyurya n'ivyunwa. Mbega ubabaye Imana yimarira iki? Uhazeho Imana yimarira iki? Ikintu gifise akamaro ku Mana ni umutima ubandanya wishima. Rero urezerewe ushima Imana, ubabaye ushima Imana. Uri mu bibazo ntibikukure ku Mana, uri mu munezero ntugukure ku Mana. Hanyuma tubandanye dusiganirwa kuja mu bwami bw'Imana. Amen.